ibihumbi 100 miliyoni z'amadolari ibihumbi 100 miliyoni z'amadolari bino bintu uko murabona no mwambaro nambaye murabona ko handitse ko My Legacy kubisanzwe ni entreprise ikora business ni urudandazwa rudandaza ifaranga kandi bisi bya bindi ndaza abantu benshi batanguye kumva umutima urahutse bisi bya bindi twagiye turamenya biba abantu bagira iki kuko umaze kubona abantu bateguye lancement officiel bisigura ko kiba kiri official leta irakizi kabisa nakamashini ga produce amafaranga hambavuye ko ndumunyamutahe nuko tugiye gukorana nino entreprise My Legacy Chain Ecosystem tugiye gukorana mu buhe buryo tugiye gukorana mu buryo bwa publicité mbere nk'ivyumva naranezerewe kuvyukuri byarantunguye ariko kandi naravyishimiye kuko nabonye ko ari indi ntambwe tugiye gutera muri cinema tugomba gukorera amafaranga kugira ngo dushobore gusohora intore ntindi nyinshi canke imva mwihoro nyinshi rero twarose uburyo bwiza bwo konguka amafaranga ariko vraiment barundi kazi mu nkurikiye chuti zuri akosa kunguko Entertainment. Yeah, kabisa ibintu biba bimeze uko nyene. Gurwenze. Mu mwambaro mushasha ati ni filime nshasha. Ariko raberewe pe. Murakoze cyane. Ari inshuro nyinshi gwa abantu ngo baraberewe mu kugasanga twanababesha. Ariko nk'ubu ndabivuze wore wese aca bibona. Nibyo batubwira ko nzi badi entertainment. Bino bintu ni biki? Bino bintu uko murabona no mwambaro nambaye murabona ko handitse ko My Legacy kubisanzwe ni entreprise ikora business online. Abantu bariko barakurikirana cyane ko ibintu vya internet barashobora kubitahukirwa n'ingoga. Ariko umuntu atasanzwe abizi no mubwira ko n'urudandazwa biciye mu miyaga online urumva ni urudandazwa rudandaza ifaranga uko winjiye hari mitahe urinjiza umutahe wawe inyuma y'amezi 6 ukaba wungutse double kandi uravyumva yuko abarimwo agasaruro gakomeye cyane goze uko winjiza niko wunguka niko bije kandi bisi bya bindi ndaza abantu benshi batanguye kumva umutima urahutse bisi bya bindi twagiye turamenya biba abantu bagira iki kuko umaze kubona abantu bateguye lancement officiel bisigura ko kiba kiri official leta irakizi kabisa ariko mise nkangukana je gato uvuze ikintu ushiramwe akantu ngo imiyaga kucumenga kuko navyumvise harimo amafaranga ufasha amafaranga ukayashira ahantu ukamenga ari mu muyaga kumenga ejo wovyuka ukayabura ufite mu muyaga cyo shatse kuvuga ni nkuko no kurungikira amahera muri limikashi acahe na nkuko mugabo nibyo no limikashi nubundi ego no kusanzwe ni ayo mafaranga n'amafaranga kungukira nakamashini ga produce amafaranga ni ibintu vya Bitcoin abantu bamenye ibintu vya Bitcoin baca bavyumva niho tugeze muri ino technology tugezemo nishakira tugezemo kabisa mu Burundi natwe twasigaye inyuma ego so muri benshi twagiye tubona si bose bari bambaye umwambaro nk'uwo wambaye ikibazo benshi bariko baribaza ni iki gikurikira ni nkico nanje nibajije kubera iki guca wambara umwambaro wa My Legacy Ecosystem igituma nambaye uno mwambaro mubona nuko icambere ndumunyamutahe nashizemo umutahe wanje nabwiwe uwo mugambi ndawutahura neza ijana kwijana ndavuga ati uwo mutahe ni ngombwa ndawukurikire kuko iyo nteba gatonya nari kuba ncerewe ego hama ica kabiri igituma nambaye uno mwambaro hambavuye ko ndumunyamutahe nuko tugiye gukorana nino entreprise My Legacy Chain Ecosystem tugiye gukorana mu buhe buryo tugiye gukorana mu buryo bwa publicité bugiye butandukanye kandi urumva ko ikintu twarinze duhagurukira mukabona twebwe kuvuga ko kibacizewe ego kandi twota mukaga abantu bacu kameme numvise no gukeza kuko ibintu nk'ibi ntibimenyerewe mu gisata ca cinema uwo ni jewe ariko wewe wavyakiriye gute mu gihe bino bintu twabifata nk'indoto kera
ibintu nanje bwa mbere nk'ivyumva naranezerewe ku by'ukuri byarantunguye ariko kandi naravyishimiye kuko nabonye ko ari indi ntambwe tugiye gutera muri sinema tugomba gukorera amafaranga kugira ngo dushobore gusohora intore ntindi nyinshi cyangwa imva mwihoro nyinshi rero twarose uburyo bwiza bwo kunguka amafaranga biciye muri business online ego gukorana na 1xbet nayo nyene ni biregeranye ni online ukongera ugakorana n'ino My Legacy ecosystem biraza kukorohera mu gihe ufite n'ibindi bikorwa byinshi uri kura produza uno mwaka ashe bibaye ngombwa sinzoryama ariko nzokora tu ego biranyorohera kuko umwanya nije ndawugaba nkuko nayivuze ndashaka kureka kuryama nkavuga tuno museka nkore gushika saa 9 ariko icyo navuga cyo n'ubu ndiko ndakora interview muri My Legacy muri My Legacy nko ndiko ndinjiza urumva nubo cangiye kwinjiza ku mafaranga nubwo nampagaze hano je noti zanje ziba ziko zirinjira donc ni sahanu gumukora cyangwa gumugiriki ariko nakamashini bivanye n'umutayi washize mu kaguma kakungukira iki amafaranga urashaka kuryama muri umukene ejo ukavyukura umutunzi warabivuze ati no 2025 batwitegeye amafaranga turayabika turayakorako ego ariko igindi avantage ntogenda ntavuze kukijanye na My Legacy nuko urabona ni monnaie décentralisée nta muntu afise ayi controller nta banki ikontrola shobora kuva muri Canada cyangwa umugenzi wanje akava muri Canada azifise mu telefone nubwo yozana n'amamiliyari arashobora kujabuka igihugu murabizi yuko ku mupaka hariho ku ma airport canke hariho nombre y'amafaranga atinjira ariko hoho nta limite y'amahera no miliyoni w'amantuze ya w'amadolari wowe ujabukana urawujabukana kuko ufise muri telefone yawe ico ni cyambere nakarusho gakomeye gakomeye cyane icya kabiri nuko no gutransfera murabizi ko hariho abantu ibihumbi 10 mu transfera ukora hehe bimeze gute ubitransfera gute ariko ngaha muri My Legacy transfer bayoroshe cyane nta limite uratransfera uko uvyumva ushatse gutransfera ibihumbi bingahe by'amadolari uratransfera atakibazo na kimwe ego ikindi naco noshobora kuvuga ntogenda ntabwiye abantu ko barankurikirana twashize imitahe pe ibi bintu byo kamvuge okay ikindi novuga nuko muri My Legacy hari security iri high iri hejuru cyane bivuze ngo nuwayikoze ntashaka kwinjira muri domain yanje kuko bimwe byo ngaha usanga bakubwira ngo mumenye aba bantu baba barabikoze ati nk'igihe yopfa canke akavamwo ati na system yo bipfuye hano siko bimeze nta na gatoyi nukuvuga ngo jewe muri domain yanje ndafise modo pass yanje amajambo 12 ni jeje nyene ndayazi bien ndayataye urumva ko mbatakaje vyose ariko nkubwije ukuri na boss yayikoze CEO mwabonye ntashobora kwinjira muri account yanje akoreho nakarusho karenze kuko nta uza kukwiba niyo telefone wayitakaza ubu ni security uguze yindi uraje muri Play Store ukadownloadinga ugakubitamwo hama ugashiramo aya maduzimo yawe usubirana bwa butunzi bwawe ariko vraiment barundi kaza mu nkuriki chuti zuri akasakunguko umuntu ashaka gutahura byinshi bihagije kuko nitwa bivuga ubona ko nikirece amaze guhindura nitwa bivuga ngo tubiheze rero ndaguhamagaye wewe wese wumvise ubaye interesse uze ku cicaro gikuru cha My Legacy ecosystem ni hambavu ya ambassade ya France none ucubona ikirango kiraka no mwijoro ntuzovuga ngo ntacubona no mwijoro kiraka kandi haba ariko ivyose bakora ama departement yose bakora Ramaje ndabatumire cyane gose bakora guhera kwa mbere gushika kwa gatandatu atangura kwiga inyigisho guhera isaha 4 gushika isaha 6 après midi guhera 16h gushika 18h karibu cyane gose muze mwumvirize iyo business ndageneza ko muzova hano munyuzwe kandi mwinjiye tugushimira cyane muragaze cyane imbere yuko siyo ahaguruka nini ya wallet dutegerezwa kukametiriza ku buryo ugiye nk'ahantu bakakwiba telefoni canke peteri birashobora gushika ukabura ahantu uvuga ati hako bonyiba ndafuta application zose ziri mu telefoni ushitse nko mu Rwanda canke muri Canada ukaja kuri Play Store utabanje kwandika akantu kitwa Minya Wallet iyo ngondo nitamugaruka ukoresha umwanya mutonya cyane kandi araza kuvuga mu Kiswahili kubera ko urumva yuko ni Tanzania bivanye n'ibihugu
hariho n'icyongereza avuga mu cyongereza, ariko muri twebwe hariho igiswahili abatacyumva nabo turasaba ubafasha kugira ngo dutahure ibyo ari byo. Nawe arangije twebwe kuri ibintu bikurikirana, haraza kuba ibibazo biza kubazwa n'abamenyeshamakuru, uwo baza kucyaresako araza gukishwa. Mwebwe mwese muri ngaho ashobora kuba dukaza gutanga ibintu ashaka kubaza. Esiro agira ijambo adushirije, murakoze muryoherwe. Ya kwanza kabisa naomba nianze na kumshukuru Mungu. Agomba ntangure gushimira Imana Kwa kufikisha siku ya leo na kuweza kukanisha kama hivi. Kwa yadushikanye hano kandi twegeranije muri iki kibanza. Na niwaombe mimi niongee nikiwa nimesimama. Agomba ndabasabe ndabaganirize mpagaze. Mimi ni mwalimu by professional. Kubera jewe ndi umwarimu w'umunyamwuga. Kwa walimu tunapenda sana tunafanya kazi tukiwa tumesimama. Abarimu rero turakunda gukora akazi duhagaze. Ya na nimshukuru Mr. John Claude. Ndamushimire cyane mushinga naye Claude ambaye ndiye mwakilishi mkuu wa hii kampuni hapa nchini Burundi mbele ya serikali. Ari nawe ahagarariye ishyirahamwe imbere y'amategeko. Ya nitatumia muda mchache Nataka gukoresha umwanya mutoya ili nisiwachoshe sana, kugira ngo sindabarushe, na kwa sababu leo sio siku ya kujua mengi, kubera uyu munsi si umunsi wo kumenya byinshi, ni siku tu ya kufahamiana, ni umunsi wo kumenyana, lakini pia kuifahamu kampuni ilipo ofisi, kandi tumenye ikibanza societe irimo, na utangulizi kidogo kwamba kampuni inahusu nini na ina manufaa gani, no kumenya mbega societe ikoriki kandi umuntu ayungukiramo gute. Ya mimi kwa majina naitwa Japhet Raphael Birunda. Jewe ku mazina nayo mwumvise Raphael Birunda, ni Mtanzania. Jewe ndi Mtanzania Wa asili yangu Kigoma. W'Ikigoma. Kwa hiyo watu wa Burundi ni ndugu zetu. Abarundi n'abavukanye. Na kwa historia babu yangu alitokea Makamba. Kandi muri kahise sogokuru wanje yavuye Makamba. Kwa na mimi ni Burundi. Nami na jewe. Na kwa sababu mimi ni muha Kirundi na kisikia chote. Kubera jewe ndi muha Ikirundi ndacumva cyose. Ya. Ila nimependa kuongea Kiswahili. Kubera nashimye mugabo nashimye gukoresha Kiswahili kwa sababu kuna Watanzania, kuna Wakenya, kuna Waganda, kuna Wanyarwanda wataona hizi habari. Kubera na wao wasikie. Kubera hari Abatanzania, hari Abanyarwanda, hari Abakenya, twashatse kugira ngo dukoreshe ururimi baza gutahura, baza kumva kuko izi nkuru baraza kuzikurikirana. Ya, kampuni yetu ni kampuni ya kimataifa. Societe yacu ni international. Kwa hiyo inafuatiliwa na watu wengi na wawekezaji kutoka nchi 31. Irimo abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye kugeza mu 2031. Wameajiriwa Posta. Hari abantu benshi bari bafite akazi muri Posta. Sasa hivi Posta ni nani alimeiondoa kwenye soko? None unye ni giki chakuye Posta isoko? Nani anaweza kanijibu? Ninde yoshora kunishura? Jibu ni internet. Technology. Nukuvuga technology, ubuhinga bwa none nibwo bwakuye Posta ku isoko. Walimu tunaamini mtu hawezi kusikiliza na kufanya kazi nyingine. Abarimu turazi yuko turemera yuko umuntu ashobora gukora. Watu wa service mnaweza mkagawa ili tupokee chakula ya uchumi. Kuna chakula ya mwili na chakula ya uchumi. Chap ili twende kwa pamoja.
Ya, asanteni kwa kazi nzuri. So ni nini nataka kumaanisha? Nataka tumaanishe wote tuelewe kwamba teknolojia imekuja kumuondoa mwanadamu kuwa kitumikisho, na badala yake mwanadamu atumie akili kuishi maisha ya kila siku. Imeondoa mambo ya kwenda kutuma barua, imeweka simu message kwenye WhatsApp, si ndio? Nukuvuga internet yaje gukura akazi abantu bari basanzwe bafise kugutuma abantu, ahubwo ituma umuntu ashobora gukora ako kazi akoresheje telefone. Wazee wetu wa sasa hivi wanajitahidi kupambana na hali kuendana na teknolojia, kwa sababu wao waliishi zamani kabla ya teknolojia, lakini wapongeza sana kwa sababu wanaendana na kasi ya nini, ya teknolojia. Ndashimira abatama ba kera ubu bariko baragerageza kunigana no kwitabira iterambere, kuko bagerageza kugenda n'ukundi iterambere riko riragenda. Sasa uchumi wa dunia kwa sasa hivi, ubutunzi bw'isi aho tugeze, kama hayo kipindi cha 2008 yaliporomoka kiuchumi mpaka wakafukuza wafanyakazi. Nimiyumvire rero aya masosiyete tubona ko akomeye ngaho iwacu, ico gihe nk'amasosiyete yarakomeye yarahombye gushika ku 50% kandi arirukana abakozi bayo. China tunajua kama ndiyo nchi ya kuzalisha vitu. Haya yote wanatumia hapa na haya mameza yanatoka China, si ndio? Turazi yuko mu Bushinwa ari ico gihugu ca mbere gikora ibintu, n'aya mameza yose dukoresha ava mu Bushinwa. Walikosa nchi ya kununua, ariko haba harabuze igihugu na kimwe cogura ibyo bakora. Kwa hiyo nchi ikapata nini? Hasara. Igihugu kiraja mu buhombo. Walijikusanya wale matajiri wa dunia, bari yegeranije abagwiza tunga bakomeye ku isi. Kwa mfano China, mimi najua waliokuwemo ni familia ya China inaitwa Rothschild family. Hariho familia nzi ya Rothschild yo mu Bushinwa, inamiliki robo ya nchi ya utajiri wa China wote. Niyo ijejwe inamiliki nifise robo inamiliki robo nifise icakane c'ubutunzi bwose bw'Ubushinwa. Walikuwepo kwenye hicho kikao, bari muri iyo nama, na makampuni ya kutoka Germany, China, Amerika yenyewe, Japani, Russia walikuwepo kwenye kikao cha kujadili. Zile zamani tulikuwa tunaziita G8 kabla ya kuja G20. Zilikuwepo G8. Sasa matajiri wa G8 ndio walikaa kikao kuchunguza kwa nini uchumi wao umeporomoka. Kuacha kila kitu nikajiunga na chuo kwenda kusoma blockchain. Naciye mpagarika ikintu cyose cyanifatanya n'ishure yigisha ibintu bijanye n'ivyakitongo. Kuna university ya Wamarekani inaitwa Blockchain Council. Hari university y'Abanyamerika numvise tukonyene. Nilijoin na watu wa Blockchain Council, nikasoma diploma na nikasoma na degree. Tukavuganye ndiga ndaronka diploma ndaronka na degree, ila nikasoma kozi inaitwa Blockchain for Business. Chandiga ibijanye n'ita blockchain na business. Blockchain for Business tunasoma namna ya kujua mfumo wa blockchain na cryptomoney, namna unaopaleti kibiashara miaka 100 mbele. Bigisha ukuntu nani blockchain na cryptocurrency bishobora kuzokorana mu gihe kiri imbere. Future yake, yani usalama,
namna biashara inavyoenda, ndio vitu mimi nimesoma. Ukuntu hazoba hariho uburinzi mu minsi iri imbere nivyo yize, ukuntu bizoba bimeze. Wakati ninasoma, igihe nariko ndiga, nilikutana na marafiki zangu wengine ambao pia walikuwa na wao wanasoma blockchain engineering. Narahuye n'abandi bari basoma za blockchain na engineering. Yes, blockchain engineering. Blockchain engineering ni kusoma kujenga, kubuild, ni kuvuga ni nko kuvuga ni nkubaka. Yaani tunaelewana Ndio. Biro bikomeye cyane kwa sababu ni vya kampuni kubwa ambayo ukifanya nayo kazi unatengeneza hela. Kuko ni bibiro nivyo kampuni nini atari imyotsi, kuko ukoranye nayo inoti mwawagize ndani ya mwaka mmoja, mu mwaka umwe hii kampuni itakuwa kubwa kuliko CRDB. Nukuvuga yuko irishira hamwe bizoba rikomeye cyane gusumba CRDB. Itakuwa sawa na Limited. Bizoba mere nirenze Limited gato. Unajisikiaje au ungejisikiaje wakati Limited wanaanza hapa, wangekuita na wewe kwenye lansema wakakwambia na wewe uwe shareholder? Bega wiyumva gute igihe Limited yatangura, iyo ugiye kubuntu ugahamagarwa kugira ngo nawe ushire mu mutahe umunyamutahe, uba wiyumva gute? Urafta higeze ilianza ikiwa na watu, siku inaanza nadhani ilikuwa haina hata wateja 10,000. Ndazi yatangura ndiza neza ko n'abakiriya bashike mu 10 yari ifise. Sasa hivi na wateja wangapi? None uyu munsi ifise abakiriya bangana gute? Tanzania Vodacom wana wateja milioni 24. Tanzania ishirahamwe rya Vodacom rifise abantu milioni 24. Lakini mwaka 2012 aliko mwaka 2012 Vodacom walikuwa hawajafikisha hata wateja milioni 1. Vodacom yashikane abanwanyi umiliyoni umwe. Kuna mtu mimi namjua alinunua hisa za Vodacom kwa kutumia milioni 100. Zazi umuntu yaguze umutaha akoresheje miliyoni 100 muri Vodacom. Kipindi kile alikuwa ni mtu wa kawaida. Kandi ico gihe yari umuntu asanzwe. Ni shareholder. Ndukuvuga yuko ni umunyamutahe anayepata gawio la Vodacom kwa mikoa mitatu ya Kigoma, Shinyanga na Tabora. Uyironkera agaburana mu ntara zitatu, Kigoma, Shinyanga na Tabora. Mimi ni rafiki yangu huyo mtu. Uwo muntu ni mugenzi wiwe cyangwa ni mugenzi wanje. Majuzi tulikuwa tunaongea, ananiambia kwenye akaunti yake ana zaidi ya milioni 7. Jari twako turavugana, avuga ko kuri kampuni yiwe harura mu miliyoni zirenga. Sio kampuni, kwenye akaunti. Kuri konti yiwe. Akaunti benki kuna zaidi ya milioni 7. Yuko aliyo mahera arenga milioni. Yari standard. Tanzania kule sisi mabilionea kuanzia bilioni 7 wanafahamika. Hali muri Tanzania abantu bafise amamiliyaridi arenga 6 ababazi. Hiyo ni nje ya maproject ambayo nayo mahoteli, mambo mengine, mashamba na vitu vingine. Ivyo biri hanze ya mahoteli n'indi mirima n'amapasera n'ibindi. Anapata gawio kubwa, aronka umugabane munini. Kwa hiyo tujifunze kuwekeza kwenye makampuni. Kubw'ivyo rero twige gushira imitahe yacu cyangwa imigabane yacu mu mashirahamwe. Na My Legacy Chain Ecosystem inawakaribisha mjifunze namna gani mnaweza mkawa sehemu ya mashareholder. Na My Legacy Ecosystem irikio irabaha akaryo ko kugira ngo mwige mumenye uko mushobora kuba abanyamitahe bayo. Ile Millennium Wallet ile pale. Hiyo Millennium Wallet. Iyo Millennium Wallet cyangwa iyo ngodo nyene tuko turavuga inaingiza pesa kwa dakika.
iyo iguma isekura inoti kila mtu anapofanya transaction aliyoko Canada, aliyoko China, akifanya transaction ya kiswap, hiyo hapo inaingiza pesa. Nuka umuntu ari mu Bushinwa ariko ararungika muri Amerika inoti iguma yagiye. Kuna hata dakika moja inaisha Rumiteli, watu hawajafanya miamala. Bega Rumiteli vyo kuunda hagahe munota hata transaction nini hawacha hati hata kimgikoza. Hivyo ndivyo mashareholder wa Millennium Wallet wanavyotengeneza hela. Uko niko rero aba boss cyangwa abanyamitahe ba Millennium Wallet baguma biguje kinoti. Tunawakaribisha, turabaha ikaze muwe sehemu ya mashareholder, muwe bamwe b'abanyamitahe bakomeye. Lakini pia hii ofisi ambayo tunaifungua hapa leo, kandi kubyizo rero ibi biro kuguruye hano uyu munsi ni special kwa ajili ya, tunasema ni training center. Twavuga yuko ni ahantu hadasanzwe ho kwigishiriza. Yes, ni special kwa ajili ya kuwafundisha watu habari za blockchain, cryptocurrency na AI technology. Ni ikibanza ciza cyo kwigiramo ivyo byose mu bisafutse. Lakini pia kazi yake nyingine ni special kwa ajili ya kufanya partnership na makampuni na mataasisi mengine na serikali ya Burundi. Kandi ikindi naco ciza ni ikibanza ciza cyo kunga cyo kugira ubumwe n'andi mashirahamwe atandukanye n'andi makampuni hamwe na guverinoma y'u Burundi. Tunajua kama blockchain technology ni teknolojia ngeni duniani. Turazi yuko blockchain technology ni ikoranabuhanga rikomeye cyane ku isi na rishasha ku isi, na sana mambo ya cryptocurrency, kandi cyane ibijanye n'ayo mafaranga rovuga yo mu muyaga kumwe abakesha bakunda kwivuga ngo mu muyaga. Tuna share technology tulionayo ili miamala inayopita kwenye cryptocurrency iweze kulipa kodi mobile, serikali ipate kodi. Mu ncamake ibyo ashatse gusigura, ashatse kuvuga yuko utokwitinya mu gukoresha cryptocurrencies, ariko ni byiza yuko twokumenya nka company kubera aba basanzwe bafitaniye amasezerano na leta yuko abariko barakora urudandazwa bazoriha amakori. Kwa mfano hapa Burundi sisi kutumia teknolojia zetu tulifanya traction, tukakuta kuna watu zaidi ya 800,000 wanafanya transactions za cryptocurrency, wanapokea pesa kutoka Ulaya za madola, hazipiti kwenye bank, sawa, na wanazitumia humu ndani ya Burundi bila kupitia kwenye bank, na hawalipi kodi za transaction kwa sababu pesa zimeingia nchini bila kupitia kwenye mfumo halisi. Mu bisanzwe bivanye n'ubuhinga bwacu twarabonye yuko ngaha anye muri iki gihugu cyacu hariho abantu bashika 800 basanzwe bakoresha cryptocurrency, bakira amafaranga y'amakrypto kuva hanze bagakora amatransaction ngaha, kandi ayo mahera ntabwo aca mu buhinga busanzwe buzwi bw'amabanki. Abo bantu ntibigera baronka, no kuvuga leta ntiyigera baronka kwikori. Sisi tupo kwa ajili ya kushirikiana na serikali. Twebwe turi ngaho kugira ngo dufashanye na leta, tushare technology, duhana ubumenyi bupatiye kw'ikoranabuhanga ili kodi ipatikane kwenye cryptocurrency kama ilivyo Kenya. Ikori libonekane biciye muri cryptocurrency nk'uko mu kindi gihugu kibanyi no muri Kenya bisanzwe bigenda. Na Tanzania hii Januari wanaanza kukusanya kodi. No muri Tanzania ukwezi kwa mbere baratangura kwegeranya kodi. Kwa mfano Tanzania kuna watu zaidi ya 2.8 milioni. Akarorero muri Tanzania hari abantu basanzwe bakoresha crypto barenga 2 miliyoni na 800. Milioni 2.8 basanzwe bakoresha crypto, wametunza fedha mu cryptocurrency, bafisa mahera yao muri crypto. Hasa huoni kama ni hatari kama tusipolipa kodi, pesa zote zikiingia mu cryptocurrency haziko banki, manake serikali haiwezi kuendesha? Nimuona yuko ico atari ciza, amafaranga agiye arahindurwa muri crypto atari mu buryo
bw'isuzumwa ry'amabanki limona yuko atari vyiza. Kwa hiyo teknolojia imebadilika, wananchi wamebadilika, na mifumo ya serikali lazima ibadilike ili tuweze kuwa kwenye ukurasa mmoja. Ni kuvuga teknolojia yarahindutse, nico gituma na n'inzira amareta yarasazwe akoresha nazo nyene zohinduka kugira ngo tuje ku rutonde rumeze neza. Kupitia ofisi hii tutawaandikia watu wa Oberi kuomba wafadhili conference. Tunawaita watu, tuna discuss mambo ya technology. Kwa mfano Tanzania tarehe 21 tarehe 20 na tarehe 21 Februari tutakuwa na fintech technology. Ni mkutano na kutanisha makampuni yote ya teknolojia na watu wote wa teknolojia. Tunaenda tunajadiliana namna gani mifumo ya serikali inaweza kaendana na mifumo iliyobuniwa ya kisasa. Biciye muri iyi societe tuzohamagara Oberi kugira ngo twicare duhanahane ivyiyumviro ukuntu twoshobora kuganira nkuko muri Tanzania vyama biba nk'ubu hari inama yimirije kuba izohuza abantu ba teknolojia ya blockchain kugira ngo bige bashire hamwe ibijanye na teknoloji kugira ngo inzira bari basanzwe bafise nk'ikoranabuhanga bumva yuko bojana n'igihe kijanye na teknoloji igezweho kugira ngo ibintu bishobore kuja ku murongo. Jamani, nimeeleweka? Turatahura. Abantu ibintu byabo bigiye guhinduka. Ibintu byabo bigiye guhinduka. Urimo gufata risk, kererisa. Nzi dukora ibintu. Atari ibintu kwinyegezanya. Muri Amerika, Trump yapitishije itegeko yuko XRP ni coin XRP ariyo bazohembera no kunyemera, ariyo bazokoresha amabanki yose. Ni coin ibyo genda kuri internet ubaze wandike XRP uvuga ati iki kintu ni coin ndo Amerika izokoresha USA coin. Rero umuntu agacaza ibi ni ibintu abantu bakeneye kumva. Rero tugomba kurangiza kubera ko n'abasabye imbabazi, ariko kwiga nta muntu aza kwiga avuga ngo nyene mundaje, kandi byari bikeneye ko mwiga ntimwize neza ibya kampani, ariko ibyo byose ni ibintu dukora. Kiriya kintu ni ecosystem, kiriya ni my legacy ya domain name mwumva umuntu agura, kiriya ni MLC niyo coin, kiriya ni millennial wallet, kiriya ni wallet ambayo inatumika kama zile za trust wallet. Zijya zose ziri decentralized. Je ndiro present amahera ya mimi Mireille ntabwo ndayabona, niba ya swap ntabyo menya na yawe. Nta muntu asaba uruhusha ngo nimutubarize basha ngo turotire urotira wewe ni wirotire ngo tubarize basha uko bitari ko birakunda ntibikunda nyine byo aba yagiye. Iriya murabona iriya nkofero ni kwiga, iriya ni ishure, iriya ni rya shure bababwiye abantu bazokwiga. Iriya ni marketplace ya NFT, iriya ni DAO. Kiriya kintu mubona cyanditse ko DAO ni company iyi, ku buryo uyu mugabo naho yopfunye iki company kuntu yubatse, uyu mugabo ntahagarika company. Iriya ni DAO, ni twebwe abashareholder babandi b'abanyamitari, ni twe tudeside. Kandi uyu mugabo nimumubona arakomeye n'ibyo kubera twara ku isi yose, ariko arashobora kuvuga itegeko tugabashareholder tukajyana. Twebwe DAO nico gisigura umaze company ifise DAO ibimeze gute bazokubwira. Ni ukuvuga ngo tufise aho duhurira abashareholder, arabaza arapropose mugabo ntibica birengana. Kandi nahapfuye company inaendelea. Biratangaje ko umuntu ashobora kuzana nk'ubu ngo umuneti waka ngo afise abantu benshi ngo je rero ngo je ntango mvuye mu gucapa wewe nange uyu yopfa nitwo niyoreka tahuri ni teknoloji. Ujya Bitcoin yopfa, Bitcoin kihagarara
ntituzi ko nawe wawe ntimuzi ko yitwa Satoshi nyamara rero bagenzi ni ibyo ukuri turabashimiye reka Innocent yareka arasigura nawe tumuhe iminota ibiri. Ku ruhande rw'abamenyeshamakuru nitwa Ndikuriyo Leonce naje ndungiswe na Diko Entertainment. Aho nta byinshi nza kugaruka kuvuga birenze ibyo mwavuze, yamara kandi twabonye bamwe mu ba artiste bakomeye b'igihugu cyane cyane mu gisata ca cinema babiri bicaye hano. Ntitwashotse tumenya impamvu baraka kuko twabonye mu mwambaro wa My Legacy Ecosystem. Benshi mwagiye mwatubwira twabamenye. Bano ba artiste, bano ba actresses bo muri cinema ni bamwe mu batanguye gutahura umugambi mwoba mwatangiye gukorana. Bimeze gute kugira abantu bagende bamenye impamvu twababonye muri uno mwambaro? Murakoze. Murakoze cyane. Abo mwabonye bambaye umwambaro wa company nabo baramenye umugambi wacu wa wili company ya My Legacy Ecosystem, kandi usibye yuko ari aba star b'aba artiste nko bivuze, nabo barakeneye kuronka amafaranga. Bandugu reka ndababwira ikintu, jewe ni pastor mw'ishengero turigisha Imana, kandi tukavuga ati Imana yaravuze ko ijambo ry'Imana rivuga nta kugenda mw'ishengero n'iminwa n'imizimwe misa ata amafaranga tubise, kuko Imana irakeneye ko tugira gute twicyo dutanga. Ariko ese umuntu aratanga atakoze? Tugomba kwigisha abantu no gusenga hama tukongera tugakora. Rero abana ba artiste, umu artiste nawe arakeneye amafaranga. Icambere nuko nabo bashimye ibikorwa byacu. Kigira kabiri, nabo bamaze gushima ibikorwa byacu, kuvuga ko kuba twokorana ko bamaze kuba abanyamitahe company kiri iwabo. Rero ni iwabo kandi ari n'icyo bakora barakora, kandi company yacu si bya bintu nimba n'ikindi gihe tuko turakura tuzotanga ubuzima bwa kandi n'abatwabahaye zerega barahembwa babwiye ko muhembwa barahembwa. Ni company y'akazi, ni company y'akazi bazohembwa. Ni ukuvuga ngo nabo wari wese ashobora gukora, yaba umusitari wari wese cyangwa undi muntu ashatse gukorana natwe. Si no kubuntu cyangwa kugira gute, ni gukorana twese tukunguka kandi tukaduzanya imbere. Igikuru ni uko twova mu bukene tukagera mu buzima bwiza. Murakoze. Hanyuma abantu ushobora kutubaza kubaza ikibazo aho hanze bavugane babandanye bavugane. Turasubiye kubashimira mwahita ibikorwa byanyu, ndabizi n'umukora amamanza menshi kuri mwatwizeye. Imana ibahezagire kandi mugende muvuge inkuru nziza, kandi dufashanye kuduza ibikorwa no kuvugira neza My Legacy Ecosystem, kandi mumenya yuko ije gukora itandukanye n'ibyo. Twebwe nta byo gupenderera kandi nta byo gukoka. Ntagire umuntu azigisha koka, abatrainers mwabyumvise, ntagire uzokoka umuntu. No, twebwe twaje gukoka uko turakora akazi, kandi akazi kadofasha igihugu kagatanga amakori kandi agashobora kugeza ahandi hantu tutari turi. Ntidukoka kandi unashimye yuko uravamo nta kibazo. Ariko ejo uzorera nk'uyu mugabo yabwiye ngo arafise mu bitisi mu 30, nane ndagwiza ibitisi 30 usanga eriko afise ibihumbi 30 miliyoni z'amadolari. Ni ukuvuga ubu ntituba tugicenga. Rero nivyo abantu ejo bararira kubera ko baraba hafi, kandi nivyo abanyafrika bose nabonye umuzungu arakora ikintu kizoha abana bariyibuza, icyo bita legacy. Nicyo gituma yitwa My Legacy. Abatumva icongereza ni iragi, twe tukeneye ibyo turaga abantu. hari iyo wahereye ko rero
Funga.